Ndongeye kubaramutsa abandi ndabahe mwiriwe bakuzi mwese ba Ikangure TV, bakuzi mwese biganiro vy'ubuzima aho muherereye hose kw'isi. Uno musi nabazaniye ikiganiro kidasanzwe cyane nkuko musanzwe mubimenyereye, aho turabira hamwe akamaro k'ikintu runaka ku magara y'abantu. Uno musi mwese mwamaze kwibona tuza kuraba akamaro kadasanzwe kandi abantu benshi batazi bashobora gukura mu mutobe w'inanasi canke mu nanasi. Inanasi ifise akamaro kenshi iyo uyikoresheje neza. Hari ibintu vyinshi uza gutangara wumirwe mbere utarunazi ko inanasi ishobora kugufasha. Ugasanga rero n'abantu benshi usanga bavundiye kwa muganga, abandi bavundiye hehe, abandi bari muhira batazi ko icamwa coroshe cane gishobora kubafasha gukira neza, bakiyubaka umubiri wabo kandi ugasanga barakomeye cane. Muza kuguma hafi bashasha aribwo bwa mbere mubonye bino biganiro, mwifatanye n'abandi mukaraba kw'iryo jambo rya subscribe canke s'abonner, mwiyaboneshe canke mufyonde kuri like. Umwe wese azaratubwira no muri commentaire ahari, namba ari Ngozi, namba ari hehe, namba ari Tanzania, namba ari mu Burundi, namba ari mu Rwanda, hariko arakurikiranira kino kiganiro. Ikintu nyamukuru rero nza nipfuza ko abantu badukurikira benshi bo dusanzwe tumenyeranye, ngira barabizi canke aba banywanyi benshi cyane dufise kuri Ikangure TV, haba kuri YouTube channel canke haba kuri Facebook page, ni kuvuga bose barazi uko dusanzwe tumeze. Iyo dushikirije ikiganiro runaka biba bisaba ko bajya abantu bafise ibibazo bene ivyo baca bakora ico kiganiro ubwo nyene, bagaca bakora uwo muti cyangwa bagaca bakora iyo ngaburo ubwo nyene, bagaca bashira mu ngiro, hanyuma bagaca bagaruka bagashingira intahe abandi. Kuko bino biganiro twarabonye ko benshi cyane babikunda kw'isi, na cyane kumenga abantu bari basanzwe bazi ibintu vy'imiti bari barabinyegeje, abandi bagasa no kumengo arabyihishijemwo, oriyo yuko iyo biganiriza abandi maze abandi nabo bakabirungikira abandi kugira ngo tugende dufashanya, niwo mutima usanga ari mwiza. Tugiye kuraba etape par etape ubumaro turavuga bukuru bw'inanasi iyo na cyane uyikoresheje neza mu buryo ngiye kukubwira uko ushobora gukira indwara nyinshi gose. Ushobora kuba ufise umugenzi agwaye imwe muri izo, cyangwa ugashobora kuba wenyene urwaye indwara imwe muri izo. Ico gihe aba ari shawe rero cyo kuca witabara, ugahagurukira ugatabara ubuzima bwawe, kuko ubuzima bwawe aba ari ikintu kizimye cyane. Iyo ugize ubunebwe bwo kumugwanako buraguca mu myanya y'intoki, usigara uri ndembe cyangwa ukaja kwibuka kwiyitaho wenyene waramaze hononekara. Akamaro ka mbere ni gute ukoresha inanasi, na cyane mu kuvura ijya ngwara yitwa typhoide. Turahera kuri typhoide. Inanasi ni umuti ukomeye cyane, na cyane kw'aba bantu bafise malaria ya typhoide. Ni kuvuga urafata inanasi imwe yonyene ugaca uyitonora neza, ubanza ukayironga n'utuzi dushushe, kubera ajya ku nanasi haba hari kudukoko twinshi nyene. Iyo rero utayicishije mu mazi ashushe uri kurayironga, iyo ugomba gukora umuti hajya uba uyibaza nabi, uracisha mu mazi ashushe hanyuma ugaca rero uyibaga neza. Rero uhejeje ugaca wishira mu kablender canke ugasekura ugaca ukanyamwe rero umuti. Sasa ugakanyamwe ujya mutobe. Uhejeje ucugenda mu isoko ukagura ifu y'ivyema. Ifu y'ivyema ukazana nk'ibiyiko nka 4 canke 5, ugakubitamwe ugakoroga neza, ugakoroga. Uhejeje iyo nta bindi bintu ufise, iyo kubangamiye gusha uzuranye ivyo duke. Ariko iyo neza na neza ushaka ko bitagaruka, ucurondera icatsi citwa umukararambwe canke ukarondera ijya mizi y'inkere. Inkere zijya zo mw'ishamba benshi barazizi. Ni kuvuga ugafata ijya mizi yayo yumye ukayisifiza agafu kayo, ugacuzana n'agafu k'umukararambwe. Ni kuvuga ugaca
ugira ikiko kimwe canke bibiri ugakubita mu vya bindi wari wagize, aho tifoyide muba muvanye ko burundu. Umuti ugira kabiri, mwavyumvise, umuti ugira kabiri ushobora gukora mu nanasi. Aba bantu bafise amaraso atembera nabi, hari abantu usanga imitsi umengo bagwaye imitsi, ugasanga amaraso mu mitsi ntashoboka neza ngo akwiragire hose azunguruke neza. Abo bantu basabwa iki? Urasabwa gusa kugira umutobe w'inanasi igikombe kimwe nk'uko, ugaca uzana n'indimu ugakanyiramwo, ni kuvuga ukanyiramwo igipande kimwe, reka nawe ushiramo indimu yose bisanzwe, hanyuma ukaca ubigira iminsi 5 canke 6, agakombe kamwe mu gitondo no kumugoroba, mu gitondo no kumugoroba. Ni kuvuga umubiri wonyene ugenda wiyugurura pole, imitsi kiyugurura, amaraso agatangura akaringana neza. Iyo atari ikibazo kiba gikeneye iyindi miti canke ari ingwara yamaze kukudadarika gose, ushutangura kumva uvyumva nyene uri kugenda no kumva nyene ko amaraso azunguruka neza, kandi unagiye no kwa muganga kurabisha bagasanga ibintu ni sawa. Gatatu, inanasi ni ikintu gikomeye cyane, na cyane cyane umutobe wayo. Iyo uri umuntu usanzwe ufise ikibazo c'amaso, bana amaso, abantu benshi usanga bagwa amaso, amarori, abandi imitwe ikaguma ibajya, kandi imiti biri wabayicako, mugabo kubera baba batazi vyari ivyo bigahera uko nyene. Fata rero inanasi, fata inanasi imwe, ugenda ugure n'ibiro 2 by'ikaroti, cukubita muri blender, ubisye. Umaze kubisya neza, uce urondera indimu kanyiremo, hamuca uzana ubuki bukeya nk'ikiko nka kimwe, nabyo bari ibintu bingana n'ilitiro, ukororeremo, uca uzuranywa rero, uca ufunga neza mw'icupa ku buryo oxygene itaza irinjira indani. Uca uzuranywa rero agakombe kamwe mu gitondo, akandi saa 6, akandi ku mugoroba. Ico gihe amaso ntimenya n'ukuntu yagiye. Umuti ugira ukurikira ari nawe ngiye guherezako kuri bajya abantu bafise ikibazo cyo kurangiza n'ingoga. Ugasanga umugabo arashobora no kumarana n'umugore ni minsi 3 canke ingahe, igikoresho kitahagarara, wapi ugasanga wapi. Cyangwa ugasanga umudamu arashobora kumara umwanya munini n'umugabo yamukora ko akumva wapi ntibizi. Hari n'abadamu ukunda gusanga yama akanye indani, birakunda gushika akaguma akanye ku buryo mbere wowe bakumva aranashaka n'umugabo, ariko akaguma akanye indani mu gitsina ciwe, umugabo yashirayo akumva harakanye. Ibyo bikunze kuba mu badamu, mugabo ni bake mugabo bariho benshi. Ico gihe rero uza gusanga iyo atabizi aragenda kwa muganga bakabura ivyaribyo, yikubita hajya akabura ivyaribyo, umugabo akabura ivyaribyo, ati n'umuntu agwaye iki. Rero ndabereke, waba uri umugore aguma yumatiye, canke uri umudamu atarekura, canke uri umugabo ubushake bwagabanutse, ugasanga bijya byo kwisubiriza wapi, ugasanga nyene akantu nyene kaguma gatuma ashukwa umwanya karavuyemo, agashobora no kuryama umunsi wose canke iminsi 2, kabona umugore nibisanzwe, bakumva umengo wapi. Binashitse agatera akabariro mu mwanya mutunya kumva iyo ahejeje agaca umengo yoryamira. Banza urabe rero uko ushobora gukoresha inanasi. Rero ikiganiro giheze mu nkomera amashimisha, rondera inanasi nka 3, uzisye neza, ukuremo umutobe nyene ukwiye, uca ugenda urondere gingembre, kimwe bita ngo ni tangawizi. Tangawizi ufate nk'amagoma 4, usekure neza, kororeremo. Urondera onyohuje, urondere amagoma 3, usye neza na karapeze, kororeremo. Uce wikubita urondere zijya mbuto nkunda kubabwira zitwa petit cola, uzisye neza ukororeremo, urashiramo nk'ibiyiko 8. Uca urondera isusa. Hari abantu batazi isusa. Isusa mu masoko menshi usanga ziri,
uyanikire usekure, hanyuma uce ukubitamo nk'ibiyiko 8. ariko vyumva uce ukubitamo ubita umuderi canke cordira pinata. Umuderi ufate usye neza, umuderi canke ufise nk'ifu yawe ugira ibiyiko 8 ucumitemo. Mbo naho utoshamo ijaguro mugabo ukaba warose ivyo kw'ibyo kuguma, kuko guro yoyo icituma imitsi y'imboromero ari ukuntu igombye kuba minini, ari ikibazo gusa c'intuzenye iyo ntibirirwa uyishiramo. Hanyuma ugaca ubifundikira ahantu ugashira pembeni y'iziko, bigasa nuko bishuha pore pore, bigashuha buke buke, donc ni bikaba nka fermente. Hanyuma ugaca ukurako ugashira mu nzu ugacuminina neza, ugaca ukubita mu icupa hariya canke amacupa nkangahe. Shoza uranywa rero agakombe kamwe ku mugoroba, kamwe ku mugoroba, kamwe ku mugoroba, mu gitondo no ku mugoroba, mu gitondo no ku mugoroba. Inyuma y'imisi mikeya gusa uhejeje, uronka umuriro, waba uri umudamu waba uri umugabo, wewe urashobora no kuberwa n'ivyarivyo, hamwe usigara wumva umengo umuntu woranduranya. Benshi rero ugasanga baguma ari kuzunguruka hirya no hino, ugasanga wapi. Nuko rero nimushire mu ngiro ivyo ngivyo, hanyuma muhejeje muce mugaruka ngaha mushinga intahe, hama n'abafise ico baterera muce mundondera kuri nimero muterere. Abandi namwe nk'abaje usanga bafise izindi ndwara canke bakeneye imiti biteguye, namwe muce mwandika kuri nimero kugira ngo namba musaba ko bashira kuri programme y'abatwakira kwivuriro bazoce babashira kuri programme, muce muza mu bandi. Nuko rero mugire ibihe vyiza, bye bye.